gito muri rusangi hasohotse indirimbo yo bita Mugisha Jean Junior abavyeyi bamwise Mugisha Jean Junior ariko kandi umuziki ndundi wamwise Double J abatazi Double J cyo gisigura kivuye muri Jean Junior ni double J ni double J donc double ni double hama J ni J nyine tuzi nico gisigura Double J rero amakuru y'uko nafa ameze hari kiganiro maze imisi ndaba bana bitubaza ko kenshi aheruka gukora bita Double J ari naco kiganiro nshaka tugereko ko no munsi bwana Farito uko biri kose Double J badushire link ya Facebook ya YouTube kuri Facebook kugira ngo nabari kumena kuri Facebook baze kubona ivyo turiko turakora muri rusange Double J umusaza afashe indirimbo ayikoze ayita Sinokwirarana igihe higeze kuba hari giteramo cyabaye gikoro bita Dr Jose Chameleone agikora ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubona ko vyagaragaje ko ashobora kutumenye ko atuma ko no bita DJ Paulin ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni giteramo cyavugishije n'abantu benshi kandi giteramo ubona ko cyari citeguriye cyane kandi cyabaye cyagenze neza muri rusange uko biri kose Double J yabanije aronka amahigwe akora ikindi giteramo agikwira mu gihugu cy'Ububirigi cyari giteramo yakoranye no bita Kirikuwa Kiri ariko kandi twibuke ko yashize hanze indirimbo ayita Sinokwirarana mu gihe title yo yari yanditswe ko ari kurarana indirimbo bisango ni indirimbo yakozwe no bita General umubahinyanyizo w'amasana mu gihugu cy'u Burundi indirimbo kandi yavugishije n'abantu benshi gushika yaho bavuga ati indirimbo no muti by'ukuri indirimbo ya Double J yari yagejeje kwitondera maze arikora ifite amasanamu meza ariko indirimbo imaze kuyikorwa no bita General ya no mu yarikoze ko rirakubu uza kwifita amasanamu meza cyane uko biri kose rero uko byabananije bigenda ni nkuru ndende yari yarahagazwe maze DJ paratanga message Double J kiri hanze y'igihugu avuga ko nimba Double J atari bumusaba imbabazi nk'uko yamuburindero ibihano bishaka gufatwa sivyo yego ariko kandi twibuke ko hakozwe igiteramo cha Dr Jose Chameleone hanze y'igihugu mu Birigi hari kumwe na Double J hari kumwe na Kirikuwa Kiri kandi aho byarabonetse aho Jose Chameleone yifata ni video ariko ari yerekana ko ari ku ruhande rwa Double J yego ariko ko biri kose cyo navuga nuko ico yashatse kuvuga uwo bita Dr Jose Chameleone yashatse gushigira Double J amwereka neza ko Double J yashaka gushigikirwa no bita Dr Jose Chameleone ariko kandi DJ Paulin yavuga ko atanze $1000 yatanze amafaranga ayahereza manager wa Dr Jose Chameleone kugira ngo akore indirimbo igihe yazanga mu gihugu cy'u Burundi uko biri kose indirimbo yagiye gusohoka Double J tari mu gihugu cy'u Burundi ego indirimbo yasohotse ariko kandi indirimbo yavuye ku rubuga rwa YouTube bikozwe no bita DJ Paulin ariko Double J nacu yavuze yaratekanye muga muri reclamation nyinshi cyane avuga ati uko biri kose Double J nako DJ Paulin jewe ntabwo ivyo bintu by'ukuri sivyi wanje kandi jewe nako blessingwa jewe ntavyo nzi indirimbo babaye mfashwe no bita Dr Jose Chameleone sinzi kubona ko Jose Chameleone yacarimba kaya karimbo la feki yangane ko bari kubona Double J mu kureklamira uwo bita Double J cyangwa se Mugisha Jean Junior ariko kandi mudufasha abantu bari kuri FM yacu video imaze imisi sirikira y'uwo bita Double J ariko yihanikiriza uwo bita DJ Paulin amundi amuha gasopo amuha gasopo bitameze neza je ndavyita ibintu bitameze neza yego hagati y'uwo bita Double J na DJ Paulin nitwogaruka ku byabaye byose kuko ibyabaye ni birebire cyane ni nkuru ndende gose ni birebire cyane kuko Double J haragize igihe ashavura na Kirikuwa Kiri navyinjiramo maze Kirikuwa Kiri yihanikiza uwo bita DJ Paulin bivanye n'amajambo DJ Paulin yashikirije bice ku rubuga rushanzwe rukora ngaha mu gihugu cy'u Burundi kinyamakuru maze bibandanye bitera amajambo menshi rero numva nifuza kubashikiriza aka video kame katanzwe n'uwo bita Double J ari mu kiganiro yakoranye n'umumenyesha makuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo tubandanye tubigenda ko gahoro yego abari kuri FM mu nyumvirize gatoya nino message yatanzwe n'uwo bita DJ Paulin mukuru wanje DJ Paulin ndamuhaye indwimwe abe yansubije ku indirimbo yanje ubuzima bubandanye urubanza rwaraciwe
narumvise ko yagerageje kenshi gupfumbatisha genge ya Chameleone ngo baje ku ruhande rw'iwe, ariko uriya musaza ntabwo yofuye kinga. Ntabwo jeyo nta mu ngorane ngo kubera amafaranga yakoze kuri menshi, imyaka ni myinshi yakorera. Rero sasa nawe nyene yantumye ndakubwire ati tuguhaye indwi imwe ube wasubije ku indirimbo yacu mu maguru masha. Rakoze Farid, wavyumvise? Wavyumvise cyangwa se huri? Ndagasubira abari kuri FM ko baranyumviza neza. Ni message yatanzwe na Double J. Dusango Double J nishavu yishi cyane kuri DJ Paul. Byumvikana ko yo yabivuza babaye cyane. Cyane urumva sindi kubibuka eka cyenda bikoroteye amanda gasubiremo abari kuri FM akumve neza. Kuri FM wanyumvirize neza. Mukuru wanje DJ Paulin ndamuhaye indwi imwe abe yansubije ku indirimbo yanje ubuzima bubandanye. Urubanza rwaraciwe, narumvise ko yagerageje kenshi gupfumbatisha genge ya Chameleone ngo baje ku ruhande rw'iwe, ariko uriya musaza ntabwo yofuye kinga. Ntabwo jeyo nta mu ngorane ngo kubera amafaranga yakoze kuri menshi, imyaka ni myinshi yakorera. Rero sasa nawe nyene yantumye ndakubwire ati tuguhaye indwi imwe ube wasubije ku indirimbo yacu mu maguru masha. Urakoze Double J. Urumva biro bintu ga Faridu. Umvise kwanza kantu yaherejeko. Insomen yantumye ndakubwire. Reka ndagutera inkuru ukuntu ibintu bimeze. Urabona ko nako Dr. Jose Chameleone buriya Chameleone ashigikiye Double J. Birumvikana kuko urumva yavuze ati yantumye. Uretse nuno munsi kuva kera bakiri mu gitaramo cyabire mu Birigi. Chameleone yarashigikiye Double J. Kandi bishaka kuba sinshaka kwemeranya n'abandi ko DJ Paul ashaka kuba ari umwe mu bantu bo bari ko baragiriza Double J ku bintu by'amafuti ko DJ Paul arabirengeye ivyo. Ivyo arabirengeye cyane gose. DJ Paul yarabirengeye habwe ikintu cyabaye nk'ikibazo abantu benshi bataramenya cyabereye kuri le manager ba Dr. Jose Chameleone. Niyo batabwije kuri DJ Paul ngo wabwize ukuri kandi Double J ngo wabwize ofete Double J yahawe message yo gukora indirimbo na Chameleone. Chameleone nawe ahabwa message na ba manager biwe yo gukora indirimbo na Double. Ubundi je ndumva vyapfiriye aho nyene. Vyapfiriye kwa manager ba Jose Chameleone. Ba Dr. Jose Chameleone wako Double J we yatanze message agira ati mukuru wanje DJ Paul. Indirimbo deje hamaze kuva kandi DJ Paul ikintu yavuze nk'utivuguruza yavuze ati naho vyogenda gute indirimbo ntizogera gute ntabwo izogaruka. Ndayihevye nawe nyina yihebe. Amafaranga yahevye ntawongiye kumwishuza, ariko icyitonderwa nuko azakunsaba imbabazi Double J ntavyigiza akora. Turavyemeranya. Okay, after Double J ona ko message yongeye kugaruka kandi avuga ati ko biri kose jewe DJ Paul aragerageza kuganira na Dr. Jose Chameleone kugira ngo timu yiwe yinjiremwo cyane bagire nico bokoze, ariko nanje Dr. Jose Chameleone ntafumbatirwa ni wa muntu agenda ku kintu kiri kuri kandi Double J nakara aremeza neza ko avuga ko na Chameleone yatumye Double J atigenda ubwire DJ Paul ko indirimbo haize inisomene taragaruka. Urumva ko autre chose mu yandi majambo indwi imwe isa ni yarangiye. Ndwisa ntiyarangiye n'ubundi. Ku kigano cyabaye igari. Indwi imwe isa ni yarangiye. Ubundi narakene ko mu kanya gato cyane akanya kadukundiye ndaza kwakura Double cyangwa se Hakimoza ujya manager wa Double J kugira ngo tugire icyo tuganiriye ko dukortire ino sije. Hamwe DJ Paul atugarukana ino ndirimbo. Kumva byamaze kwa bikomera bwana Faridu. Ko DJ Paul ikintu yatanze message yagize ati je ko biri kose kugarukana indirimbo ntigikunda ahubwo ndaheba amahera mebe n'indirimbo iwaje nawe uyihebe Double J. By just now ntabwo indirimbo ihayiragaruka kuri DJ Paul. Double J navuga ati je mukuru waje indirimbo itagarutse turicana. Urumva ko ari atari biragoye gose cyane.